Ibintu bibiri canke bitatu biriko biracanga abantu bipfuza kwinjiza amafaranga kuri Facebook monetization, aba content creator. Ibintu bibiri biriko birabacanga. Icambere, iki kintu cha monetisation mumenye ko kiri different bivanye n'igihugu wewe urimwo, bivanye na wewe ibikorwa vyawe wewe ubwawe. Jewe ntabwo nshobora kuba mfise monetisation imwe na wewe. Shoboka ko je mfise monetisation kuri content zose nshira kuri Facebook, ariko wewe ukaba ufise monetisation kuri star na subscription. Iyo ufise monetisation kuri star na subscription, wewe utandukanye na jewe, kuko jewe nimba mfise monetisation kuri content monetization, foto nshizeko irabarirwa amafaranga, video nshizeko irabarirwa amafaranga, text nanditse irabarirwa amafaranga, story nshizeko irabarirwa amafaranga. Ariko wewe ufise monetisation kuri star na subscription, wewe bisabwa ngo abantu b'abakunzi bawe baguha master, abantu b'abakunzi bawe biyandikishe kugira ngo ku kwezi baze bagusupportinga, baguha support. Ayo mafaranga rero yo kuri star na subscription ntabwo aza ava muri meta, oya, ayo mafaranga azova mu bakunzi bawe, aba fans bawe. Uzobaha content bayikunde, baryoherwe, bavuze bati yadukora ibintu byiza, bakurungikire star. Nuba baguha star, hari charging baza kubacharginga mu mafaranga yabo, bayakurungikira direct. Ntabwo uzorindira ngo nayo Facebook guhemba nka kumwe wa wundi afise monetisation kuri content monetization, kuri za photo, za text, za stories. Biratandukanye. Jewe kuko ngaho nzohembwa kuri izo photo, stories, text bivanye n'abantu babiravye, kandi ayo mafaranga azova muri meta, zoyahembwa na meta baharuriye ku ma views bivanye na rate mba mfise kuri views zanje, bivanye kandi n'abantu bandavye. Ikindi kigira kabiri gikunda gucanga abantu muri Facebook monetization nuko je nshobora kuba ndi mu content creator, tukaba dufise aba followers bangana, tukaba dufise ama views angana, ariko nitwinjize amafaranga angana. Bishobora gutuma uduza rate. Muri ico gihe rero wewe uza gusanga ufise aba followers munganya, ama views munganya, ariko usanga umwe yarose $500, uwundi yarose $50 canke $100. Avyumvise? Ibi bintu rero biriko biracanga abantu. Ikindi kigira gatatu kiriko kiracanga abantu, hariho abantu bamwe bagiye muri monetisation basanga handitse not yet available, abandi bagasanga handitse ngo pas encore eligible. Wewe handitse ngo pas encore eligible, nukuvuga uri mu gihugu kitari eligible. Wewe usabwa gukora bya bindi twavuga muri video ya kabiri, bivuga ngo usabwa guhindura localisation, ugakorerwa posting n'umuntu ari mu gihugu kiri eligible. Nawe banditse ngo pas encore valable, bagaca bakwereka munsi ivyo bintu bitari valable. Ivyo bintu bitari valable ba available, not yet available. Nukuvuga ngo wewe uracasabwa ibikorwa ukore cyane, barashobora kuyugurura, barashobora kugurura izo zindi zose bakweretse ngo pas encore available, pas encore, donc pas encore valable. Urumva ko zino ndimi tuzicanga, ariko ivyo nta kibazo, ribaza ko mwatahuye kino kintu kigira gatatu. Wewe usanga handitse ngo pas encore eligible, wewe uri mu gihugu kitari eligible, usabwa guhindura localisation ubikorewe n'umuntu ari mu gihugu kiri eligible. Nawe handitse ngo not yet available, wewe usabwa gukora cyane, postinga kenshi, wisunge bijya bintu baduha kundwi, hanyuma wirinde amakosa yose yotuma ukora violation kubijanye na monetisation, nko gupostinga ibintu by'abandi,
gukora ibintu bifise donc copyright, ibintu wowe ni wavyisunga ugapostinga regulierement, ukaba active, ukerekana visibility yawe na engagement, wewe umwanya n'umwanya birasigura ngo bashobora ushobora kuronka monetisation kuri content zose, ni kuvuga foto, video n'ibindi. Aha rero abantu benshi nico gituma bariko amadidane kuri iki kintu ca monetisation y'amastar n'ama subscription. Ati jewe ndafise monetisation mugabo simbona n'ugwasha. Nta n'ugwasha ruja ko mu gihe atabantu baguhaye, kandi n'ukwezi kuzohera no kundi guhere utarabona amafaranga, mu gihe atabanwanyi bawe canke abafanzi bawe bagusupportinze muri ubwo buryo bwo kurungikira star canke mu ubwo buryo bwo kwiyandikisha kuri video za kugira ngo kwezi guheze barihe donc freelance we canke support baguhaye, kubera ko ubahereza content nziza zibaryohera, abavuga ubutumwa jambo ry'Imana barashobora kuba supportinga muri ubwo buryo bwa subscription. Aba master nabo nyene barashobora kuba ari kurakora live canke ari kurakora izindi video ndende zibashobora kubanezera, bakakurungikira amastar, donc ni ya mafaranga aza guca yinjira muri account yawe ya Facebook, ariko ayo sayazova muri content za foto, za video, z'inyandiko wakoze, oya ayazova mu ba supporters b'abantu bariko baragusupportinga, abafanzi bawe nibo bazoyaguha. Aho rero nibaza ko ico kiri clear. Abantu rero muzi ko mwarose izo monetisation, ni mwidoge ahubwo bandanya mukora. Nimba mwe mubona hajya ahantu handitse pas encore valable, not yet available, nukuvuga ngo iyo content monetization ku mafoto, video navyo nyene bizoteba vyuguruke, ariko ku bantu handitse pas encore eligible, you are not eligible, wewe uri mu gihugu kitari eligible, kitafise license, kitafise contrat na Facebook, sabwa guhindura localisation. Hari n'ikindi kintu kandi kiriko kiracanga abantu benshi, abantu bariko bararonka monetisation. Ushobora kuba warakoze ivya content monetization, umva ngo abantu barahembwa muri Facebook, ugaca wibaza ngo kuri kurakora kugira uronke monetisation. Ubwo rero ukaronka monetisation ngo buca uja kurotira, ugacuza gufata ideni ngo buca uja kurotira. Ihibambewe, iyo urose monetisation urugendo ruba rutanguye gushasha, ni kuvuga ngo ubuhereye A0, izo video zawe zose wasizeko zizotangura guharura amafaranga mu gihe wamaze kuronka monetisation. I want to be clear here. Igihe urose monetisation nibwo batangura guharura amafaranga kuri post zawe, video, foto n'ibindi byinshi. Ni rero umuntu aza ngo yumvise ngo Facebook irahemba, ngo ubu rero ko arose monetisation ngo agiraje kurotira, ahibambewe. Biragusaba gukora, biragusaba gupostinga, you have to be active, you have to post every day, wisunze ijya plan ya weekly baguha, bisi yose kwa Mungu baba bayishizeko. So mwese muriko murakora mwifuza kugiza amafaranga kuri Facebook, murasabwa kumenya bino bintu, kubitandukanya. Ni ryari uzotangura kubona amafaranga kuri content zawe. Ntabwo ari bijya byose wapostinze ngo baca babiharura amafaranga, oya, bazotangura kubiharura igihe bazotangura kuvuga bati ubu rero urabaye serious, turabonye ko ukora uri serious, tugiye kukwemerera ko video zose uzohora ushirako zizohora ziharurirwa amafaranga, zero reviews, zero n'abaziravye. Aho kantu mwakumvise, we wagatahuye, hari kibazo wumva ufise, hari ahantu wumva utasobanukiwe, tubaze muri commentaire, ariko kandi wibuye gushirako like tukwishure bivanye n'ikibazo ufise, naho uri n'ivyo wasanze byanditse aho hantu handitse soit not yet available, soit not yet eligible, you are not eligible.